Imana abane namwe reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe cyangwa igitondo ciza umugoroba mwiza n'ijoro ryiza ivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi abakunzi ba radio television de la jeunesse africaine pour le développement na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro umuririmbyi kuri radio television de la jeunesse africaine. Uko mubibona rero Fabrice ndi mu rukundo nije ngiye kwashikiriza kino kiganiro ariko sindi je nyene muri studio ya radio television de la jeunesse africaine ndi kumwe n'umuntu ahambaye cyane umutumire umuririmbyi wa kahise cyane azwi cyane afise amateka menshi cyane nawe se wundi ni Ntirampeba Carton batazira Amerike. Ntirampeba turaguhaye ikaze muri studio ya radio television de la jeunesse africaine. Murakoze cyane. Ego mbega Ntirampeba watangiye kuririmba ryari? Yatanguye kuririmba kuva 1995. Najya banjana mu bohero mfungwa nzira ubusa. Okay, wavukiye he kubatakuzi nka Carton canke Amerike, wavukiye hehe uvuka ryari? Jewe mvuka mu ntara ya Muramvya commune ya Bukeye. Ubwo okay, wavutse ryari umwaka wa ryari? 1962. Uraburiye wa mu myaka 65 uko ye? Ni 3. Ni myaka myinshi cyane. Ego mbega tukwibarize gatoye benshi barakuzi kandi turazi yuko uri umuririmbyi uzwi cyane gose wamenyekanye. Mbe kugira ngo wiyumvire kuririmba byoba byagenze gute? Byabaye uwo mubabaro nagiriye muri prison kubera nari mfungiwe ubusa akarenganyo kari kenshi yari mu intambara. Naciye fata rero umwanzuro wo kuririmba kugira ngo ibyo byashikiye aho karenganyo kanciye ko nikaze gashikire n'abandi. Okay, byagenze gute kugira ngo winjire ibohero rikuru rya Mpimba? Hari yari Mpimba y'Umuramvya cyangwa Mpimba y'Ubujumbura? Waje nayo mu Mpimba y'Ubujumbura. Hari muri 95 hari intambara idasanzwe. Byarashitse rero abantu hariho ubusuma budasanzwe bw'imiduga. Icyo gihe bakunda umuguzi atura kubera nari mfise akabare, nari mfise salon de coiffure ndi mu bambere bugure salon de coiffure ngaho Bujumbura. Cordonnerie n'ibindi byose nari mfise abakozi nka 30. Vuga ko iwanje hagendera abantu benshi jewe ndashobora no kumenya. Hanyuma byarashitse muri abo bantu harimo ibisuma hari imodoka rero boko bwa yasi. Ego hanyuma iyo modoka baracaho basigaho dokima aragenda je nasanze bafasha abakozi banje bavuga ngo nije no bana batuma kwiba. Mugaje naritwaye nshitse ku mbere y'ubucamanza kwa OPG. Mbese byasabiwe yuko OPG ashya mu gasho arambaza ati none wewe sigura ukuntu utuma abantu kwiba imiduga. Nabwiye ni abo bantu no banaratumye bashaka kubanzanira bakabivuga imbere yanje. Icyaki kaja habona. Burya rero babahamagaye abo bantu baravuga ishukuru baravuga ati umuntu ntiyara azi n'ibyo dukora tubisuma mwadufashe kandi twasubirije twibye tubabarire nyambara mande mu yaduce ati mugabo uyu muntu nituri kubu. Rero kwa kundi nyene aba OPG benshi muri ico gihe kanubu ibyo bintu birakora. Iyo maze gushika imbere yo mu OPG ucume ngo wabaye akarima kiwe. Ibyo bisuma rero baratanze amande 100 mugabo jewe ndaka kuyatanga kubera atacanye yaguriza. Icyo cyatumye rero nja mu Mpimba kubera kwanka gutanga amande ataco nakoze. Wamaze imyaka ingahe mu Mpimba? Maze imyaka 10. Imyaka 10 ufunzwe uzira ubusa. Ego sandose bagabo nafunze bagabo. Ni hatari birabaje cyane. Ego urageze mu Mpimba kumbure ni naho menga ciye utangira kuririmba indirimbo ya mbere? Ego kubera gahinda amacungu menshi navuze ndije ntakindi mbona umengo nubwira nocura intimba aje gutuma natangure kuri ya ndirimbo y'abanyororo nahise intimba y'abanyororo. Nca mbandanya indirimbo nyene zijanye n'umubabaro zijanye n'igihugu kubaka igihugu
indirimbo mbere z'akanovera naho uwo batamuntu aranyiyumvirako nta ngorane je mugabo ico nzi nuko indirimbo ndirimba zifise akanovera kurusha mbere n'izindi. Ego tukiri kuri iyo ntimba y'abanyororo ariyo ndirimbo watangiye kuririmbira mu ibohero rikuru rya Mpimba, urashobora kuyicisha ko live kugira ngo abariko bakurikirana radio television de la jeunesse africaine bayumve, kuko turakunze kuzibona kuri YouTube kandi abantu benshi bakunze kuzishira kuri YouTube kandi zikaronka abazikurikirana benshi. Baranazinyivye bashize ku ma konti y'abandi. Ubu ndiko ndarondera mbere support namwe bwe mumfashe tugire remix izo ndirimbo tugira andi masanamu kugira ngo abo bashize kuri YouTube tubashibibaye ngombwa tubashengeze nanje nshobore kuronka akamera ku ndirimbo ziwanje. Ego twagira tugusabe rero indirimbo intimba y'abanyororo ni indirimbo waririmbiye mu ibohero rikuru rya Mpimba kugira ngo abariko bakurikirana radio television de la jeunesse africaine bamenye n'uwayiririmbye uwo ariwe. N'abagaragu inka zimaze gushira iyawe bose baraganka agambaniwe n'inshuti fatwa naroshereshe fatwa na Jeremane iyawe hamwe na Diyodone Yamabutanira tuka butaraca dushorewe nk'ihene yawe n'indembo k'urutugu nafunzwe nkiri muto none ngaragaje imvi basore twanganaga yawe bose bajanye kane nafunzwe narasavye soka zigiye kane mera hoja mu buroko yawe sinzi ko nzovayo. Ego yageze gawe semeraniya yarajanye muriye dukubitanya amaso yawe aburuhuzundi byari byoroshe kabisa. Mba warashatse wari umaze gushaka ucuja mu Mpimba utaramuzana araza arakugemurira harabura uruhozo ubundi mba mwese mwararize. Ni true story, ni ibyo nibyashitse nkaza ndirimbo. None Melania mwavuye mutwarana canke yavuye acaja kuvuga nasaza byaye bane yaka 10 yari myinshi baragukubise ku ntoki kwe niwumvise umva byari babaje cyane. Ye nari abarundi bari bakwiye kushumbusha mugabo nuko abarundi yezi no baga tarukundo bafise kubera mwarayo barabaye muri ubwo buryo amatashumbushwe kandi ufunzwe uzira ubusa yagira umuntu rumwe mufata mu mugongo urumva yuko biteye isoni sana mugabo tuzobikorera kuko nyene nangorane ariko nibaza yuko abarundi boraba bakashumbusha na gatoyi nawe ahizigiye kirekire bama bavuga ati imbere ni heza ntawe uzi. Nta kibazo yego mbega turana urafite dread nyinshi izo dread mbega ni dread canke n'umushatsi wawe? N'umushatsi wanje no kuvuga ko yaje kubera umubabaro w'iyo myaka namaze hariya sinigeze nimosha kubera bose renzi nuko nzovayo baroze kuzogwayo nta kamaro kariho kukwimosha nigumiye kunyene gushika n'isaha rero uyu ni nofa ko ari nk'umubabaro w'uwo munyororo nafunzwe nzira ubusa uba yuko nje cyo gituma nashaka no kuzikura ko nawo zimaze imyaka ingahe? Imyaka 30. 30 ziri ku mutwe ni imyaka myinshi. Umva imyaka 10 mu Mpimba n'iyindi yamaze ga. Mbega umaze kuva mu Mpimba ni iyihe migambi waciye utangira kuza uritegurira? Dufate imigambi mu bijyanye n'indirimbo wahavuye utangira kuzura ririmba izahe ndirimbo, uko turumva yuko mu ibohero rikuru rya Mpimba waririmbye intimba y'abanyororo, uravuyeyo muri 2005
nizahe nk'indirimbo waciye utangira kuzurarimba mbega ho urashaka ko baragize ibiteramo? Ego jewe naririmbye hari indirimbo z'umubabaro zijanye nuko zisaba yuko abarundi bokundana bogirana urukundo. Ndavuga yuko ndaririmba indirimbo y'ubumwe bw'abarundi, yuko boharanira amahoro. Indirimbo mbere isanzwe ikoreshwa cane mu makomine yose le 5 février. Je mba no kuri televiziyo naho ndashaka kumpamagara ngo je kuyiririmba jewe nyene ubwanje kubera wa mutima ndakubwiye w'abarundi badakundana bashiramwo amasede n'amaflashe. Jewe sinshobore kuja kuririmba kuri scene. Indirimbo ishobora gukora imbere y'umukuru w'igihugu. Biratangaje kubona je ntaraje imbere y'umukuru w'igihugu kuririmba iyo wa rukundo rw'abarundi badakundana badashaka kundi atera imbere. Yes, bacatora amasede bagatora iyo ndirimbo bakaja kuyikoresha. Indirimbo iryoshe cyane gose y'umwe bw'abarundi. Ni mu bantu baririmbye y'umwe bw'abarundi nibaza yuko ari je ngisigaye ndi viva, abandi bose baramaze gupfa. Ego iyo ndirimbo ubumwe bw'abarundi urashobora kwidukubitiramwo live ngaha kugira ngo abariko bakurikirana radio television de la jeunesse africaine bayibone, kumbure n'abandi bashobora kukwifuza kugira ngo uzobafashe babukene ko baririmbira kugira ngo baze bakwikoreko. Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu, twibagire akahise kabi. Abarundi mwese mukunde igihugu, tsimbataza ubumwe twibagira akahise. Amatongo amoko n'ibitsina, kwariyo mvo yotuma twinubana. Tugire ubumwe dukundane, twibagire akahise kabi. Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu, twibagire akahise kabi. Duhariranire dusabane ikigongo, twubake igihugu. Wagasore Ruwi yarabivuze aranatako arabizira, atahari ubumwe mu gihugu umuhoro uramwa. Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu, twibagire akahise kabi. Ubumwe tubutsimbataze. Neza cyane, numva n'indirimbo irimo amajambo meza, amajambo ahamagarira abarundi gutsimbataza ubumwe n'urukundo kugira ngo kumbure Uburundi bandanye bumera neza n'abarundi babandanye bitwaza amoko n'ibitsina kujana bivuze. Abantu barakunze ibyo birakunzwe gukoresha cyane ku bantu bagomba guteranya abandi katima kamacakubiri amoko n'ibitsina. Ibyo nta namwe bifatiye umuntu n'umuntu. Twibonye uku twisanzuku, nta muntu yovuga ngo ubwoko ubu n'ubu. No, umuntu n'umuntu. Umuntu n'umuntu n'ubundi kandi abarundi turi bamwe. Ego je nibaza ko ibyo by'amoko dukwiye kubirengera. Muri iyo ndirimbo yawe bahamagara ko bagiranira urukundo, rwa rukundo rubandanye uvuga rubandanye rutsimbatara mu Barundi. Bagira kahise kabi, dufisa kahise kabi, kino gihugu cacu gifisa kahise kabi. Mva akahise tukibagire tuje muri kazoza. Kabi kiwanje niyo prison. Abandi Barundi nabo namwebwe akahise kabi ni ntambara zageze ziraduca ko tugenda tubona zidararizira iwacu. Tutabaye uko izo ntambara zitogaruka rwema. Ego kumbure n'abafite n'agatima ko kugarukana intambara ntiyi. Oya ubo bateshwe batevurema ibyo nibishoboka. Ego iyi ndirimbo bararushe cyane. Ego nkamwe mwe mu dukuriye mu myaka wo murabizi. Ego ni nk'indirimbo ufite album zingahe? Je no munsi niko ndagira indirimbo 13. Ariko bojafise izintambara zijanye n'intambara ko twiyamiriza intambara. Uramaze kuziririmba? Ya uzozumva ziravuga cyane gose. Ninki yivuga gute? Afrika duheze intambara tugasigura ingorane intambara zitera, ukuntu abantu bamererwa babaho nabi, ubutunzi bw'igihugu bukononekara kubera intambara, abantu bakaja mu gasho bazira ubusa kubera intambara. Imbere izo ntambara novuga yuko nkaje ku Rwanda rw'uwanje arizo zatumye inja gufungwa mfungirwa ubusa atacunzi kubera izo ntambara. Kubera iyo habaye intambara n'ubutungane ntibusubira gukora. Ucya gukora nabi kamwana wa mama ibiturire n'ibindi. Ego iyo ndirimbo sinari bwayumve
kumbure hari n'abandi badashobora kuba barayumva sinzi ko woyibakishirizako kugira ngo niba yumva no ku maradiyo bazivuga ati uyu ni Amerike wa munyamuramvya ibuke yayiririmbye no kuvuga ntirampeba Carlton ibakishirize iyo ni turanayishira no kuri YouTube ne turayikora n'amasanamu yayo mugaye indirimbo yaraheze aha turagaruka kubasaba yuko mudufasha kugira ngo aho bukera dukore clip y'izo ndirimbo mwene izo kugira ngo cyuko turaziririmba gutya zitaraboneka kuri televiziyo umengo si byiza ariko nta ngorane turashaka kuziririmba inosu niho bura umugira neza ashobora no uwo byiyumvamo yashobora kugira support kugira ngo izo ndirimbo zijye kumugaragara ku masanamu hanyuma natwe bibaye ngombwa YouTube turosa kamera ego Jaco uye Africa duheze intambara say Africa duheze intambara intambara nimbi benshi barapfa bazi n'ubusa inzira karengane nkanje zijya mu magereza Africa duheze intambara say Africa duheze intambara sidutera ubukene utagira uko bungana muri Africa ataco tubuze ubu tuzi bwose ubari ziwacu Zaira niyumu zibari ziwacu Saga sterite zibari ziwacu za nikere zibari ziwacu nizabu zibari ziwacu say Africa duheze intambara say Africa duheze intambara aro n'ibindi tutavuze bende kuyikora kugira ngo no kuyikora kumbure abariko barakugira radio televiziyo de la jeunesse africaine barabona yuko ari indirimbo nziza cyane kumbure nabifuza gufasha ntirampeba Carlton benshi bazi kwizana rya Amerike barashobora kumufasha kugira ngo izo ndirimbo zije ku masanamu sivyo murakoze cyane ego Amerike turaze yuko uri umuririmbyi wa kera kandi inararibonye mu muziki mbega hariho abandi baririmbyi ushobora kuba warafashije kugira ngo nabo batera imbere mu muziki na cyane cyane ndumva ko uririmba mu gihe wa reggae nukunda cyane hari abandi ushobora kuba warafashije kugira ngo ubateze imbere mu muziki ibyo bintu kuba nagikoze cyane gose hariho abonegije nk'umuziki ubu ndafise abo maze kwiza umuziki abana 30 bamwe bari muri za Amerika abandi bari mu Rwanda abajya ba Peace and Love banabigije Peace and Love ya mbere apane y'ubu ya Vivi ya mbere yarimo batuze abitwa ba Romeo abitwa ba Chico abitwa ba Mosi ubu bari mu Rwanda baratera imbere fresh yego n'abandi benshi bari mu bindi bihugu mu Australia n'abandi ninabateje imbere hanyuma hariho nabo no wanagiye mu clip yabo kubafasha nka WJ indirimbo namufashije muzoyibona kuvuga no gushinga no opfa indirimbo yashoye kumuha amateka cyane gose mbere araronka na Sanganiro Award muri iyo ndirimbo pourtant nuko batanyibuka ariko nta rukundo bavuga ko rukundo rubura yego umuntu ukamuteza imbere mugabo akama kwibagira nta kwibuka ariko byo nta nakimwe
ibyo nta na kimwe barakunze kubimbaza ati kubera utamuhasa amahera imbere ndabwa napana amahera twe tuyashira imbere twe dushira urukundo n'abarasi nigo niyo ntumbero yanyu ni kugiranira urukundo niko rutugize. Yego tukiri aho nyene mbega uzutegura ibirori turabitegura buke buke ubu kubera kuva mva muri prison kubera ingorane nagize hari ukuntu n'inzu mbamo je nterega ndayubaka je nashike mu nzu y'abavyeyi kandi iyo nzu yasambutse. Ubu muri iyi minsi turiko turategura ukuntu twoza turagira ibirori mbere mu minsi mikeyi nko mu kwezi kw'icenda tuzoba turi mu ntara ya Cibitoke hariya yego kuza gukora ama concert ndiko ndiyumvira ko nogira tourne ngaha mu Burundi kugira ngo iyo nzu ndiko ndubaka ishobore kuzura kubera nta bundi buryo noronka nta barundi ntibatanga support. Ni ku magenekerezo yatangahe utegekanya kuzogira ibiteramo mu ntara ya Cibitoke? Je ndibaza duhereye no munsi mu tariki 21 guhera tariki 21 tariki 22 ndashaka kuba ndi mu ntara ya Cibitoke hanyuma inyuma yaho ndashaka kuja no mu zindi ntara zose zishoboka mpereze ngaho Bujumbura kugira ngo ndonke ubwo buryo bwo kuronka akararo nanje nosikira abantu. Ni Cibitoke ni intara niniya ni mu yahe makomine kuko hariho komine Buganda, komine Mugwi, komine Bukinanyana, komine Rugombo, komine Mabayi na komine Mugina. Oya nzotangurira Buganda no kuri centre kugira ngo ahandi nzoha izindi programme nzozigira inyuma yaho intangu mejeje Buganda no kuri centre. Yego urumva rero abantu bari mu ntara ya Cibitoke mwitege kwakirana Carlton Amerike ku matariki ya 21 na 22 muri komine Buganda na komine Rugombo. Yego none umaze kugira ivyo birori umva bavuze yuko utegekanya kuzoja no muzindi ntara nk'izahe n'izahe? Azogenda Ngozi, nzogenda Makamba, nzogenda mu Rumonge eka mbere intara zose zigize igihugu nzogenda nongera ntanga n'ubutumwa bw'Imana kubera no munsi twarahindutse ubu natwe turifuza kurangiza neza dutanga ubutumwa bw'Imana bwo byo biteramo byose nzogenda ngira azuba harimo n'ubutumwa bw'Imana. Ego Carlton turazi neza yuko umaze kuririmba indirimbo nyinshi muri izo ndirimbo nakunguko akamaze kuronka kubera kwa rukundo je n'abarundi batagira umva ibyo mvuga byose nakubwiye yuko zimwe baca bazishira ku rubuga je ntaranazishira ku rubuga akaba ariho bararonka imisaruro yazo ngo yuko akunguko je no bafise mu kuririmba ku wanje nuko namenyekanye ku rugero rudasanzwe bivaye n'indirimbo no banaririmbye nk'intimba y'abanyororo ijya y'ubumwe y'abategetsi bose baranzi kubera ndirimba neza afise composition nziza nuko yuko jewe ikintu novuga namaze kuruka cyambere cyo bakimfasha cyane nuko je namenyekanye ku rwego rwo hejuru ku buryo iyi sura yanje atamodoka ishobora kuriha aho noja hose kiretse intara ntari bwajemo batakuzi batanzi mugabo dufashe nk'ukuri nk'intara ya guhera ku RN1 RND za Gitega za Mwaro za Ngozi za Kayanza mu bukeye iwacu aho nta muntu ashaka kunyaka amafaranga y'imodoka nibaze ko n'ahandi hantu no hanze namaze kujayo isura yanje ndigerera imodoka. Ego mu masanamu twigeze kubona uri muri prison ya Muramvya uriko uraririmba indirimbo uririmbira abanyororo bo mu ntara yawe yego ndatanga ubutumwa bwiza kubera je nakubwiye narahindutse kubona meze siko umutima umeze je ku mutima narahindutse ubu nakubwiye ko ngomba gutanga cyane ubutumwa bw'Imana kugira ngo iyo nyene abariyo yombona iyo nyene abariyo yoshigikira kubera na support z'abantu niko ndabona ngaha. Ego Carlton turazi yuko kenshi iyo umuntu abonye umuntu afise Madrid mu mutwe aca haza yuko anywa urumogi anywa ibiyayura mutwe byinshi cyane kuvuga agafeke kamaze kumwica mbega we byarashitse urashobora gufata kaya kana icyo kintu uvuze ejo cyatumye Rasta adashaka gutera imbere kubera bagumye bamubona mu rumogi bagumye bamubona mu bugizi bwa nabi ariko siko bimeze siko biri mbere kugira ngo jewe nshobore kubibeshuza nshobore no gushinga intahe kugira ngo abantu ntibafate abantu mu kivunga jewe ndi mu bambere no vuga barunwa cyane gose ariko ubu Imana yarambohoye ntaruhevye ndi mu bambere baborerwa sana harone kinyamakuru zokibona kuri Afrimax TV umugabo wa mbere
amaze imyaka 15 atamazi anywa. Je ndi mu bantu baburirwa sana, bafata ganja sana. Yego, ariko Imana yaramuhoye. Uno munsi nico gituma ntanga ubutumwa kugira ngo n'abandi bashobore kubohoka, hanyuma abo batwiyumvira ko ivyo bikorwa bibi bateshwe bate babone yuko Rasta nawe ashobora gukora ibyiza, ashobora gukora n'ibyo abandi bose bakora. Yagira umuntu azotwinuba cyangwa azotwiyumviramo urumogi kubera nkaje naruhevye, ndi mu baruhevye, kandi ndasaba yuko n'abandi bamwe bose boruheba kubera bamwe usanga bagwara ibintu by'amahana. Je naruhevye kubera nagwaye amahaha, mwana gituntu cyari bagufasha yetibikihozo yari yagufasha yego nagwaye amahaha. Hanyuma cyambona yuko umengo imyotsi yambanye myinshi, yumva yuko yari imyotsi n'ubundi jya mu mahaha si myiza kuko irandukira na kanseri. Byarashitse rero ndagwara, hanyuma ubu narakize, ubu ndakomeye, biraboneka n'abariko barakubona ko ukomeye. Nahevye inzoga, nahevye ganja, ubu ndi riside, umeze bien, uriyumvira neza, kandi ntangurane n'imwe byanteye. Birumvikana cyane. Ni igiki uhanura rero abo bandi barasta usanga bari mu biyayuramutwe na cyane cyane gufata kajya kajamayike? Je nibaza yuko bogerageza kugabanya cyangwa bagaheba, kubera ni ibintu novuga bitavyibusha, ibintu novuga ata vitamine nimwe irimo. Je nibaza yuko gufata ibintu rero bitagira akamaro ushaka ukabiheba, kuko turondera ibintu bifise akamaro, kandi byo umuntu afata kugira ngo ubuzima bubandanye kandi umuntu abandanye kugira n'amagara meza cyane. Kuko musanzwe mu biyayuramutwe nta buzima buriyo. Oya nta buzima buriyo. Abantu kubera byose ni mu mutwe, kubera bamaze kubona ko mengo birabavura umubabaro yicanka iriya, ibyo ni mu mutwe, muri cerveau niho bakora, niho babyumviriye gutyo. Mugabo je nibaza yuko ikintu gikura umubabaro ari umwami Yesu wenyine, ari kumenya Imana, ukongera ukayikorera. Ibyo bintu ubigize nta mubabaro usubira kugira, nta stress nimwe usubira kugira mu mutwe. Ego, tukiraho rero turazi yuko wavuze kumaze kuririmba indirimbo 13. Ego, umugabo nawe natangwe kuririmba gospel, ubu ndi muri style ya gospel, aho ntangure gukizwa, ubu nacenja muri style ya gospel. Urafamaze gufunda indirimbo y'Imana? Ndazifite nka 3. Nagombye yuko narabaravye bazishira ku rubuga, ndabona 13 zose ni nta support nimwe negeze ndongera guce, mbona yuko isi idahemba, isi ntihemba ihazero. Yego, arico gituma naciye ninjira muri gospel. Imana yo nyene ifise ibihembo, kandi ibihembo bikwiye. Ducishirize ko indirimbo imwe ya gospel, kuririmba gospel. Turacarindiriye aba manager bya bindi uri kuramvuga bagomba batubona mu rumogi, iyo tubabwiye ngo basupportinge kugira ngo bimvira ati indirimbo zisohoke, bacha bimvira ati bajya bavyumva, bacha bimvira ati kumbure n'abashaka kujana mu rumogi cyangwa ibiyayuramutwe. Ariko je nibaza yuko bo byumva batabyumva, ejo nkorera Imana, ndirimbira Imana. Nta muntu nkeneye kuririmbira kubera navuga yuko abarundi badahemba, nta n'urukundo bafise. Ufise urukundo ari Imana yonyene. Ego, indirimbo ya gospel ducishirize ko twumva. Jesus, 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 yumwema. Jesus, umwami Jesus, Jesus, yumwema. N'umwami w'abami, akwiriye icyubahiro, arabakunda nanje arankunda, n'umutabazi afashe imfubyi n'abapfakazi. Vuga mwese Jesus, 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 yumwema. Vuga mwese Jesus, umwami Jesus, Jesus, yumwema. Reka Imana yitwa Imana kuko irabikwiriye, yadukoreye ibikomeye. We yarambohoye, ubu ndidegembya. Vuga mwese Jesus, 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 yumwema. Tucarindiriye abadufasha kugira ngo
Dija habona kumugaragara. Habona yego ari n'iyindi turimba tuvuga yuko ngo ni Yesu wenyene yapfuye akazuka niwe mugabo je novuga nemera ko ariho abandi bose ni gusha abandi bose kubera niwe yapfuye arasubira arazuka kandi aranaducunga. Yego niwe uno munsi nizeye niwe munsi ndakora niwe muntu nizeye yumvise ibintu byose. Numvise uvuga ikintu gihambaye muri iyo ndirimbo uvuga ati ni Imana yambohoye ndidegembye. Umva Imana yaragukuye hariya muri prison ya Mpimba hajya kumusaga ubu irakubohora ubu ridegembye. Urumva nico gituma kivuga ati reka manze nze ndaririmba indirimbo nkayagiza Mana. Ari yindi waruvuze uvuga yuko Yesu ari umugabo. Ni umugabo hambaye cyane gose. Mugabo izo sino guma ndazivuza tutarazisohora kugira ngo bamwe bahakinga ne bace banayihakinga ndabora gufasha kugira ngo izo ndirimbo z'Imana zisohoke. Ego nibindi barabisupportinga nibindi tari byiza barabisupportinga nibaze ko izo z'Imana umukozi w'Imana wari wese yo bari parambona yo bari paranyumva yo support. Naenda kwa juti wavuze yuko uzinanye n'abantu benshi haba abategetsi reka n'umukuru w'igihugu arakuzi kuko ku myaka ugeze ko nibyo yakoreye Uburundi mu kuririmba arakuzi. Ni giki wosaba umukuru w'igihugu? Umukuru w'igihugu cyo no musaba nuko yoza kuraba igikorwa no banaritangiye myaka 5 ndagikora jewe jenyene n'uburyo bw'iwanje bijanye no gukora ibarabara igikorwa atawundi muntu n'umwe aragikora. Rero narasibuye ibarabara ariko kuno munsi ibarabara ryasuye kononekara mbere uno munsi bariko bararirimamwo. Ndababara cyane gose mbere ndi mu gukora na cinema nerekana umubabaro no bafise kuri iryo barabara ryaruyira baritije barabara ryaruyira. Ego saba umukuru w'igihugu nuko yoshika aho hantu karabukunda iryo barabara ryaheze iryo none kayibaririmamwo hanyuma akadufasha kugira ngo turisibure uko yama yateye akamo barundi bose kugira ngo asibure aho bavuye wacu je waho mvuka nibigera bakora ibikorwa by'iterambere. Sinumva rero ico kintu cyotuma batabikora kuri aho gatumba. Sinumva kwikukira waba bafise kugira ngo iryo barabara niriko. Rero ndagusaba umukuru w'uko yo hashika kuri iryo barabara ryaruyira akaza karaba iryo barabara rimeze hanyuma akagirisha afashije kugira ngo ejo abana banje baronkaho baca baja kw'ishure kubera ryarononekaye ku buryo novuga udasanzwe inyuma yaho ndagikoreye ndi jenyene. Ico gikorwa rero narakivuze ku nzego zose icumvikana urongeze yaho ndakivuga ku mukuru w'igihugu kugira ngo azarabe ayo marira nanje ayamvure. Hanyuma ico ndamusaba yofasha nuko yonyubakira akazu. Ako kazu vraiment ndakeneye ko yokwanyubakira kugira ngo nanje mbe mu bandi amvuru uwo mubabaro nibagira ko kahise kabi muri rya ndirimbo y'umugwa barundi. Yego yari yanabinyemereye 2018 turiko turakorana ibikorwa by'iterambere. Umukuru w'igihugu yari yabikwemereye 2018. Yego umukuru w'igihugu yarakiri umukuru w'umugambi twahuriye hajya muri rompwe y'Ubugarama. Yego ariko arakora hajya hari hasambutse ico kintu nakimubwiye yuko yoza kumfasha kuri iryo barabara. Sinzi rero yuko yoba yaravyibagiye yagenda mwibutse rero n'ibyashoboka azaze kuri iryo barabara ryarugira kugira ngo arabe ico kintu kiriko kirandiza. Kugira ngo wiyumvire gukora iryo barabara uri umwene gihugu wabyimviriye gute kugira ngo ufate inzira batireka je nkore iri barabara kugira ngo mbere yacamwe imiduga yari route principale ryashika Sweden bataracika burimbi niyo ryabandanya mu Kayanza riduhuza n'intara hari mu myaka ya hari mu myaka ya ryari iri hariko kuva Magaza niwe yagize kaburimbi ava yuko Magaza aza nuko iryo barabara ryo ryaba urumva bari bwaje mu ibohero rukuru rya Mpimba. Okay abirumvikana ni baba rya kera route principale numero 1 ryatanguye mu gihugu cyose. Igihe wimvira ko iryo barabara wari ufite imyaka ingana? Oyo baba ndayikoze ejo bundi 2015 abandi bariko barahunga ibijanye na manifestation na politique. Yego jewe rero navuze nti jewe nta kindi nokora atari uko nokora ibigihugu nasanura ibarabara kugira ngo nanje igihugu ejo canke hirya y'ejo kize kishumbusha nk'umuririmbyi adasanzwe. Umbure nk'umukuru w'igihugu yari yabikwemereye agitwara umugambo CNDD-FDD umbure akakama kazomushikira agire icyakoze. Yego je nibaza ko nabakeneye kumfasha kweri nk'abandi bose kuko birumvikana wavuze yuko ari umugwiza tunzi wa mbere. Yego hanyuma ikindi ndamusaba nuko iyo ndirimbo y'umugwa barundi vraiment twahashika tukiriho le 5 février imbere yiwe nanje noza kwiririmba kugira ngo nawe abone rema yuko ari jewe no banarayiririmba
n'abandi barundi bose bayinkunda ko babone ko ari guhanda ari je nayiririmbye bantumire ego ibasubiremo live kumbure bazontumira narapfuye poko bantumira nkayiririmba bagushimire kandi ugihari nagushimira umuntu yapfuye Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu twibagire akahise kabi Barundi mwese tsimbataza ubumwe mu gihugu twibagire akahise kabi Abarundi mwese mukunde gihugu tsimbataza ubumwe twibagira kahise amatungo amoko n'ibitsina kwariyo mboyo tuma twinubana tugire ubumwe dukundane twibagire akahise kabi ubumwe tubutsimbataze agasore ruwe yarabivuze aranatako arabizira atahari ubumwe mu gihugu umuhoruramwa duhariranire tuzabane ikigongwe twubake igihugu aho ndavuga duhere kwina kuba mukuru w'igihugu abashiga amateka abakenguza amateka aburamatara mu bistane rwose natwe bw'abaririmbi igihugu ni cya twese tujya kucubaka twese turi hamwe iyo ndirimbo barayikunze cyane barakunze kuyikoresha amakomine yose iyo hageze no 5 février komine yose no kwinjiramo nsanga ari iyo ndirimbo muga bikantangaza ukuntu jewe uwo munsi je mba ndi muhira atanu ashaka kunyumva ngo ko je nayiririmbye ngo bantumire nanje nzi kuyiperforminga nk'iyi wanje uyiririmbe live bibabona nyamba ari umukuru w'igihugu diko ndavuga ntiduhere kunya kuba umukuru w'igihugu nawe abone ko ari iyi wanje n'abandi bose babone ko ari iyi wanje gutyo babone ku supportinga ntibyumvikana ukuntu indirimbo nk'iyo baragushimire indirimbo nk'iyo yoririmbwa vraiment jewe nkiriho ataje ndiko ndayiririmba ariko arakora CD canke flash ibyo bintu birateye isoni cyane ni naco gituma abona gushimira ntibazohengera warapfuye ngo turashimiye umuntu yapfuye bijya ni si byiza no mu muco w'ikirundi ko bamamagara ngifise umwanya hamangaza kayiperforminga ndasabye yuko le 5 février iyo ndirimbo vraiment nibyabishoboka nanje bondeka nkaja kuri scène nkayiririmba ku rwego rw'igihugu ari ikintu wavuze yuko utarubaka inzu usanzwe ubamo kandi nashyikiye mu nzu ya mama kuva mva muri prison muri prison imyaka ingahe uva muri haheze imyaka ingahe uvuye muri prison navuye 2005 ubu mwango nikoraga imyaka 10 n'ingahe cya wumva imyaka 10 n'ingahe mugabo uvuye muri prison wari mugwiza tunzi wa mbere wafunzwe uzira ubusa nta kazu ugira ubu muririmbyi umuziririmba indirimbo zihayagiza igihugu kandi zirimo amajambo meza kandi n'ibikorwa by'igihugu kandi iryo barabara nta mundi murundi arakoresha ibarabara nta numwe nako navuga yuko wahitiye mu nzu ya mama wawe wari kurera indirimbo zihayagiza igihugu nta nzu ufise ubamwo imyaka 10 n'ingahe hafi 10 na uvuye mu ibohero rikuru rya Mpimba urumva yuko bibabaje cyane bwana Amerike naco gituma naririmbye turi mugarama hari aba diaspora bari bavuye mu Kayanza no kuri bararyohewe sana ndiko ndavuga yuko je ntarigera nja kuri scene kuririmba imbere y'umukuru w'igihugu barababaye gose yego nyamba yarabaryoheye nyamba bumva yuko bishoboka no saba yuko nabo ba diaspora boze bararaba abantu bakorera igihugu baririmbira igihugu indirimbo ziteza imbere igihugu nanje bakanyibuka nkuko bibuka abandi bose ego ko ndumva yuko Amerike indirimbo zawe ni indirimbo zirimo amajambo meza amajambo yubaka igihugu amajambo akaburira abarundi kugiranira urukundo bakaje hamwe bakibagira kahise kabi amoko n'ibitsina abakimwe ibintu by'amoko amacakubiri ibitsina kuraba amoko y'intara n'ibindi urumva ko ari indirimbo nziza cyane ego tukiraho rero ni giki ushobora gusaba na cyane cyane abarundi bariko baragukurikirana kuri radio televiziyo de la jeunesse africaine ego icyambere nuko nosaba ko bonsanurira ko kazu kari mukungwa ko narasabye ubufasha
mugabo nta numwe arasaba kungarukirako. Ubu rero niko ndigwanako nico gituma ndavuga ko niko nategura ibiteramo hirya no hino kugira ngo urabe ushakora uburyo kugira umushinge wa mbere. Hanyuma ndasaba wowe wese yoba afise umutima w'ikigongwe n'ukuri kugira ngo iyo nzu ndayubaka, ubwo buraro ndabwubake nanje mbe umugabo nk'abandi. Abana banje ejo naho nzoba ntakiriyo bavuga ati papa yadusigaye akazi. Ufise abana bangahe? Ufise abana bane. Uwa mbere afise imyaka ingahe? Uwa mbere afise imyaka 14. Nawe ufise imyaka ingahe? Afise 32. None ko 33 warongo ukuze? Ndi buri kokiye kubera mimpimba kubera wamaze warongo bivuye mu mpimba birumvikana cyane. Cyane ya ndirimbo nako ndarimba intimba y'abanyororo ujya niwe nagomba kubakana nawe ntaraja muri prison muri 95. Urumva yuko umwana wa 95 no munsi aba ari umuntu nka jewe abakuze bafise nk'abuzukuru mugabo urumva kubera nibabyoroheje akarenganyo uwo kuje niyabyoroheje kumfungira ubusa anyaka ibituriye kandi atamafaranga afise kandi naho nayo kuba ndayafise amahera atari gutanga gutyoye ariko ubone sawo ubu ngo nabagifungwa pagabo yitwaje iyo ntambara ejo gituma niko ndavuga ko intambara ari mbi. Ni intambara ni mbi ego. Tukiraho rero waramaze imyaka hafi 10 mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nivyigwa ibihe ushobora kuba kuri hariya mu bohero? Je nakuye mu ibohero ivyigwa nakuyeyo ubwitonzi, nakuyeyo gukunda igihugu no kugikundisha abandi. Ego ko muri rya ndirimbo hariho aho uririmba uvuga ati basore mukiri bato mwirinde gucumura. Ico gihe harugwaruka rwinshi rwari rwarakoze amarorerwa mu gihe c'intambara. Urumva iyo ni nka message nagize nk'impanuro kugira ngo abantu bumve yuko bo kurinda ibintu by'ivyaha. Yego ako kantu ako gace urashobora kukaririmba live kugira ngo yaba ugwaruka yaba abarundi kugira ngo bumve iyo mpanuro ubahana cyane cyane wakunda gukora amakosa niba bananye bakora amakosa kugira ngo ntibazoje hariya mwibuye. Basore mukiri bato wirinde gucumura n'ibibi yawe bijana mu buruko wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho hapo mulipo mutapatoka na mimi nilipatoka. Ego urumva ko banura yuko bashobora kuvumiriya hajya bari bashobora kuzohava ko nawe warahavuye kandi wana yuko ari byiza cyane gose. Ego urumva yuko indirimbo zawe ni indirimbo ziryoshe cyane kandi nacyo gituma ubandanye usaba kugira ngo abafise uburyo bashobore kugufasha kugira ngo n'izindi zisohoke izo z'Imana kuko wavuze yuko ufise indirimbo shika 13 utarashira ku mugaragaro ukirindiye uburyo. Nukuvuga rero kumbure usaba abarundi uwari we wese abishoboye guhera ku mukuru w'igihugu kumanuka canke abari hanze y'igihugu kugira ngo bagufashe ubandanye uririmba indirimbo z'igihugu ko n'indirimbo zivise akanovera kera si bya bindi by'abana baja ngaho bakarimba ngo nagupenda bya bindi by'uburofa biratandukanye cyane gose ibisusu n'ibindi. Oya ego indirimbo z'akanovera zishobora gufasha ugwaruka. Niko ariko ukunda umudiho wa reggae cyane? Umudiho wa reggae ndawukunda kubera niwo mudiho urimo impanuro, niwo mudiho abantu bumva cyane, n'umudiho mbere uryohera amatwi, umudiho mbere woroshe no gutamba. Ego iyo uri kuri scene uza wiyumva gute uri kuririmba muri iyo myaka yawe uri kuririmbira abene gihugu bagize igiteramo ko imyaka 63 si imyaka mike? Je kuri scene ndaryohesha cyane ibirori kubera ndisazura ndashamo kwisazura ndatamba cyane. Yego bikaryoha gose jewe mbere nibaza yuko atawe mufise ngaje yo ndusha kuri scene jewe. Uzobibona hariho clip tugomba gukora iyi ntimba y'abantu tugomba kuyisubiramo kugira remix kuko ukuntu bazitwibye bakazisha ku ma YouTube yabo. Tugomba kugira remix kwa Mungu sinzi kwa cyo muzofasha turafise turiko ari watwemereye kamera tuzogira clip y'iyo ndirimbo shasha uzobona ukuntu kuri scene jewe niterura kabisa kugenda n'umurasta nyene umu sportif nakuze ngira sport kandi baza bakubwira ngo imyaka ngo umuntu arashaje
usaza ni mu mutwe n'abandi babwira hari abashaje bakiri bato bakiri abana je ndusha gukomera usaza rero ni mu mutwe je ndiyumva yuko nkirimo kabisa ngikomeye. Ego mbega witeguye kugira clip zingahe? Jewe niteguye kugira clip nk'iyo y'ubumwe ndagomba kuyisubiramo kubera nasanze barashize ku mbuga z'abandi iyo y'ubumwe iyo ntimba y'abanyororo nizo z'Imana na za zindi zijanye n'urukundo ko abarundi bokundana twumvisha abarundi ko bokundana. Hari indirimbo nta kuririmbiye naririmbye igihe ni muri prison igihe Mandela yazamu muri prison kuramusa abanyororo waramukubise ijisho je twaramukanije gucyaye je nagiye hejuru y'amabati ndabize gitara cyangwa ati nururuke kuno kwa Isaka kwa Zakayo na Zakayo yagiye hejuru ati Zakayo abantu bari benshi bamushangariye Mandela yacenja hejuru ndavuze gitari yumva ndiko ndavuza muga kubera atashobora kumva ikirundi baca baramusigurira ibyo ndiko ndavuga yari indirimbo ivuga kundane 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 barundi kundane kundane oh kundane turi bamwe kundane barundi kundane izi ngorane turimo nukubura urukundo kundane izi ntambara zidakera nukubura urukundo kundano iyo kundane kundane turi bamwe kundane barundi kundane. Indirimbo rero yarayumvise ndi hejuru acavuga tujya muntu namanuka baca baramusigurira ati ariko araririmba asaba yuko abarundi bokundana acasanga ubugari twagicugiye bwaguze imicanga abantu barapfuye barahera bashamo imicanga byabiharage twagibihaga babyibikondane ubwifyonze gutya cagenda nk'urusasi bakitaba gihiye ya twarabimweretse Mandela no kuri yararize aravuga ati none vraiment abarundi aramuhamagara directeur aho nyene ati nyakuba directeur none urashobora guha abantu byo kujya nk'ibi aterega abantu atejo bazosohoka ngaha babe bakuru b'ibihugu ati naje nari muri prison kubera bangaburiye neza natashe nkomeye aturabona ko no musi ntware igihugu cya South Africa ati nawe aba muri kumwe ngaha ejo barashaka kuvayo bakagutwara directeur yarabuze neca mwishura Mandela yavuye ngaha mu Burundi ashabuye nta n'amadiscours menshi yagize yaramuhaye ikigwa kuko urashobora kugira nabi ubundi mugabo nawe ejo ugasanga niba gusubije hamwe uvuye nta n'amadiscours menshi yagize yavuze ati vraiment abarundi nta mutima w'urukundo bafise yego tinamba bafise umutima w'urukundo barafise ibindi bintu wabakunda apana gwa rukundo rw'Imana kuko ufise urukundo rw'Imana nshaka gufata umuntu nabi yogaburira umuntu amabuye ibintu birimo amabuye kabisa barafata nk'ibiro nka 10 by'amabuye by'imicanga bagasuka mu biharage cyangwa mu ifu kugira ngo biyironkere inoti amahera abantu barapfuye barahera n'ingwara bashobora amahaha niyo naciye nkura nico kintu nakubwiye yuko namaze kenza ntanywa amazi n'amazi yaraboze bakaba amazi yaboza nuka burya abantu benshi barapfuye jewe naciye ndeka n'amazi nabo nataye nce ndayareka byansi kunywa amazi ejo bundi kubera nagombye guhera nagwaye tuberculose n'ikiritigu ndagwara amahaha igitigu mwa cyarakize byose byarakize kubera ngundanywa amazi kandi ari bwishi iyo ndirimbo kundane uramaze kwishira ku ntuze izo ziririmba bwa neziraja ku masanamu uba nkiyo ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo ikwiye kujya ku masanamu indirimbo ikwiye gusahirizwa nico gituma twosaba abarundi bariko baragukurikirana yuko abafise uburyo bashobora kugufasha cyangwa abarabuvize man abarundi uburyo barabuvize babuze umutima w'urukundo yaze bavuga ngo Burundi ngo burabuze uburyo abarundi bafise uburyo bwinshi cyane rwose kandi bunarenze mugabo umutima w'urukundo nibagira no gufasha abantu kugira ngo batagira nibo bakeneye niwe ndiko ndasaba kugira ngo Barundi vraiment biyungunganye bagira urwo rukundo kubera badafise urukundo bazoba ari nk'ideberi ubwira ko cyari kajwangarara gusa okay nagizwe n'urukundo n'urukundo kandi urukundo nigo rutuma n'ibindi byose bishoboka n'izi ntambara zose zidasubira kuba abantu benshi sinzi ibyo bakunda ngaha mu Burundi ngo bakunda amahe nayo mahera zobashikana he urapfuka yasiga birwo barapfa bakayasiga atana kimwe bafashijwe asanga umuntu ariko arakosoma mu kabare 1 million 2 million je na mama Green Park na handi ugasanga umuntu ariko arakosoma 2 million 3 million muri ayo mahera atani ibihumbi 100 yafashije abantu bamerewe nabi kandi yaciye imbere y'abakene bimuga ibiki
abantu nka twebwe nkaje nkaja kumuririmbira afise amahera nkayo ugasanga yose yasutse mu nzoga nkanaguye n'ibihumbi 5 ategenda nawe urabikigufasha n'ibitanu amaye bitanu ntaca bamuhaye nk'ijana cyangwa amajana 2 mugayo ntaca kuyatanga nibayikura ego tukiraho rero twumva yuko uri indirimbo zawe ari indirimbo nziza mu kurangiza kino kiganiro rero icyambere cyoco wavuze yuko inzu yawe ishobora kuba yarasadutse iri mu kungwako tukiraho kwanza kubijanye n'inzu yawe nigiki wose bariko barakumviriza je nosaba abariko baranyumviriza yuko bofasha kugira ngo iyo nzu ntingwe ko n'abana bivanye nako kahise kiwanje ntashoboye kuyubaka nsaba yuko abantu bose bambona cyangwa banyumviriza yuko umwe wese yogisha atanze kugira ngo vraiment inzu ntingwe ko byo biteye isoni nk'umurasa nka jewe nk'umuririmbyi nka jewe yari indirimbo ngizo z'umwe n'ibindi kandi zihamagara abarundi gukundana imuguye kurumva yuko biteye isoni cyane gose birateye isoni ego urumva usaba yuko ubasaba yuko bogufasha kugusanura yego iyo nzu ikokuba kubijanye n'umuziki usanzwe uririmba naho nigiki usaba tubanze tuje ku barundi nigiki usaba abarundi kubijanye n'umuziki nibaza yuko izo ndirimbo bumvise ndakuririmba bijanye n'intambara zijanye n'iki no basaba yuko botanga uburyo kugira ngo izo ndirimbo zije ku masanamu nerekane ukuntu izo ntambara ico ziprovoke ico zitera yego n'ingorane ingaruka ziri mu ntambara yego kuko ibyo tuteza kubyerekana mu masanamu ata amasanamu abayeho usanga ari kuririmba gusa mugabo ntushaka kubona icyo umuntu yagombye kumviriza ijwi gusa mugabo udatahura ibyo tuko turaririmba kugira mu migani baye ko iyo migani kugira ngo iboneke nuko tuba dukoze ayo masanamu kuko ibyo twagombye kwiyumvira byose dusha tubishira mu masanamu gutyo byofasha ikintu kinini ya abarundi ego cyane ugwarukana cyane kuko nigwo Burundi bwejo ego nigiki usaba umukuru w'igihugu mukuru ndamusaba ubufasha kuri iyo nzu ndamufasha ubufasha kuri izo ndirimbo kugira ngo zije habona zitanga impanuro twerekane ingorane zose tuba dufise ngaha mu gihugu kubera abantu benshi bavuga ngo ingorane dufise ngo nizigitoro ngo niziki no oya izo sizo ngorane z'urukundo ni rubura sino ubwo rukundo rubonetse byose birashoboka hanyuma urwo rukundo dusaba yuko yoba mu bambere bofasha muri ibyo ndiko ndasaba abo kazu kagahaguruka hanyuma nizo ndirimbo zikaja ku masanamu gutyo tukerekana ibyo umuntu aba ariko aravuga bikaboneka kugira ngo kugira ngo banakuremo n'inyigisho ya bibinyigisho ku barundi bose cyane kugwaruka agenda kunda guhagara kugwaruka hariho abarundi bakunda gukurikirana ibiganiro vyawe bari hanze y'igihugu bamwe bita n'aba diaspora nabo wo basabiki abo barananzi n'abaririmbi Bugarama nabo ndabasaba yuko bofasha kugira ngo ako kazu nabo nyene bafashe gahaguruke izo ndirimbo zija habona izo nyigisho zija habona kugira ngo gwaruka gwacu wumve ukuri aho kuri wumve ibyo tubura ibyo ari byo nigume rutera umuhari ngo bukene ngo biki ngo akazi ngo biki no akazi turagafise ni kenshi cyane gose tubura ibyo dukora gusa tubura ibyo dukora abarundi barakubura urukundo uno munsi abarundi baramaze kwivuriwa mu mitwe barafise imigambi itandukanye naje ndayifise je mbere no kubera ko no munsi ndongoye ishiramwe cooperative Rasta in Action Burundi mugera kwa kundi usanga abantu batwitiriye ngo no bantu hari umugisha ngo ni ibi iyo cooperative gushika no munsi ntirashobora kuronka ayikorera ntashobora kuronka imitahe kandi dufise nta biro mufise byo mukorera biro turaronka kandi dufise none babahaye urusha gute mudafise ibiro ibyo biro twari tubifise ubwa mbere hanyuma bisaba uburyo ubu dusa n'abahagaze gatoya ariko ndibaza inyuma y'indwi nka zibiri turiko turasaba hirya no hino yuko tworonka aho dukorera hanini dusaba leta turindiriye gushika umushikiranganje ibintu bari hagati mu gihugu kugira ngo aduhe aho dushobora gukorera yego bibaye ngombwa mwayumviye muri abantu bangahe iyo cooperative Rasta in Action novuga yuko nigiye natanguye kuyumvira kugira ngo abarasta nabo bagira uruhara mu gihugu bagira uruhara mu bikorwa nagwa rukundo umuhandanye mu bagwerekana ukunda abarasta basanzwe bafise ibyo barabara niho abarasta nibo baje kurikora amasanamu turayafise nibo baje kumufasha gukora ibyo barabara nta murundi nta bandi nigeze kubona abandi baza b'abanyagihugu nabaha amafaranga
kugira ngo babafashe ibikorwa bibandanye bije imbere. Nubu hari abakinyishuza kandi ari barabara utahaye amafaranga. Ubu ndiko nategura mu minsi mike y'inzogira umunsi mukuru ndabahamagare hanyuma ideni riveho nyambari bingahe yozo bamfise ndayabahe ama ntibavuge ngo rasa ngo ari umusuma. Umusuma yaratwivye yaradukoresheje ntiyaduhemba. Ivyo birazwi no muri commune n'ibikoresho twakoresha twabikora muri commune. Birazwi. Yego. None kugira ngo wiyumvire iryo shira hamwe ry'abarasta mu Burundi wajimviye gute? Nagombye yuko abarasta bogira ico baterereye mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Bakaje hamwe bakagira ico baterereye mu bigambi y'iterambere ry'igihugu kubera nta kuntu twe tuguma turi inyuma y'abandi. Natwe tuteza kuja habona kubera abarasa n'abantu bafite ubwenge bafite ibyumviro bitandukanye. Natwe tuteza kujamwo mu iterambere ry'igihugu kubera bavuze iterambere ry'igihugu n'abarundi twese na rasta rero arimo uba yuko mu bindi bihugu byose hariho ama community y'abarasta. Nubundi mu kuja hanze nawe byangombwa nzoja hanze byo kubatembera ndabasigura ico kintu bose hari ama community y'abarasta uba yuko aha mu Burundi ni hata community y'abarasta iraboneka handi bariho barorora bararima baragira n'imigambi y'iterambere. Igihugu gikeneye abantu bose nta muntu afise kuja inyuma mu by'igihugu mu by'imigambi y'iterambere n'abantu bose bateza kuja hamwe bagakora. Iyo koperative rero n'ubu tuma dutabaza abantu kugira ngo bafashe twisununure turonke nyambari arizo ngurube nyambari iki turafise ikibanza mu Bukeye mworereremo turafise ikibanza turore nyambari izo nkwavu nyambari iki turime. Abarasa barakunda kurima ibintu by'uburimyi hari wacu aba ibintu by'imboga ariko probleme dusha tugira no kubura intango bije ya mbere nici tugora. Ego utari umurasa ntashobora kuginjiramo. No, rasa ni ideology, rasa ni mu hariho abandi baririmbyi bakunze kwitwa ngo nabasani. Baza ko umusani n'umurasa batandukanye. Oya, umusani n'umurasa baratandukanye. Rasa wari wowe wese ashaka kuba rasa, wari wese rasa n'umuntu yiha amahoro akayahana abandi. Okay. Wowe wese sikuba ngo kubera ngo dread ngo udafise dread ngo ni barasa. No, rasa iri mu bintu bibiri mu by'Imana yakoze yashenga ku isi. Isi hari ibintu bibiri ndaca gatatu kibaho. Nyamba hariho Babylon, hariho na rasa. Imbari rasa hariho na Babylon. Nuko yuko hari ibintu bibiri, ibyo bintu bibiri ni ibintu bibiri bidasa. Kuko hari kibi ni ciza. Ni wino kuri isi hariho wi no. Hariho umwiza n'umubi. Twebwe rero turi mu ntumbero y'abantu beza. Abantu biha amahoro bakayahana abandi. Yego. Nawe ndakwifuza ko barasta. Abantu bose ndi bakaba barasa bakagira n'urukundo bakaba barasa bakagira n'urukundo bakihana amahoro bakayahana iby'imishatsi nta ngorane kuko so ari wowe wese ashaka kugira Madrid nk'aje ko yawavuze yuko amaranye imyaka 30 kandi ndabona yuko ari n'umushatsi wawe kandi ntabwo ahungiye ahungiye ngo iyi ni original. Okay, biraboneka cyane. Ego ntirame bakarabutoni reka tugushimire kwa watwitavye kano kamo twaguteye kugira ngo uzutugenderega muri studio radio televiziyo de la jeunesse africaine. Murakoze namwe nibaza yuko mugiye kusabira imbunga mutange adresse ziwanje kugira ngo ego tukiraho nyine kuduha imbunga ashobora kuzitanga. Ego urashobora gutanga nimero yawe ya telefone kugira ngo nkoshobora kugufasha cyangwa agukeneye ashobora kuguhamagarako. Ego turagafise aga telefone no ngaha ni irimo na WhatsApp. Nimero ni zinga ni 65 852 852 852. Okay, ugukeneye aragutora umwanya n'umwanya wose ashaka kuntora nitwa Ntirame bakartoni bantazira America. Okay, mu Bukeye bukakesha ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ego mukurangiza kino kiganiro tubibutse yuko wavuze yuko mu kwezi kw'icenda ufise igiteramo neza na neza muri commune Rugombo na commune Buganda ni mu ntara ya Cibitoke. Ego turagushimiye, reka nshimire mwe mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro. Fabrice de Murukundo nakibashikirije nkaba ndabashimiye ndabifuriza kugira ibihe byiza, mugire amahoro mu byanyu no mu bantu. Ciao.